uno munsi rero tuza kubandanya kuri Aburahamu. Amen. Cette fois-ci uho tuza kuvuga kuva mu gihugu cy'ibidashoboka ukaja mu gihugu k'ibishoboka. Amen. Ibidashoboka ku bantu birabaho, sivyo none? Ariko hahandi bidashoboka ku bantu, ku Mana birashoboka. Aburahamu aho yavukiye niho yaramenyereye, niho yari yakuriye, niho yarazi, niho bari bamuzi, niho yari ndakwa kundi nawe ufise ahantu wakuriye bakuzi neza kandi nawe uhazi neza. Hari bidashoboka kugira ngo ashobore gushikira amasezerano yiwe, ariko Imana imukura ahantu hari bidashoboka imwinjiza ahandi hantu hari ibishoboka. Amen. Rero hari ahantu hari bidashoboka ku bantu, mugabo ku Mana bishoboka. Ugasanga aho hantu naho handi hari bidashoboka ku Mana, mugabo bishoboka ku bantu. Ariko hari ahantu bidashobokera, ikibanza bidashobokera. Hari ahantu bidashobokera, hari ikibanza bidashobora gushobokeramo. Bibanza bisaba kuva muri ico kibanza ngo ubanze wimukire mu kindi kibanza bishobokeramo. Nuravyumva neza? Mugabo umwe Herode yari yagize genocide y'abana batarenza 2 ans, ngo kugira ngo arabe ko Yesu yopfamo. Muri ico kibanza ntibyashoboka ko Yesu bamugumizaho ngo bikunde. Byasaba ko marayika aboneka, Yesu bamukure muri ico kibanza bamushire mu kindi kibanza. Byasaba ko Yesu bamukura muri Aziya bamuzane muri Afrika, muri Egiputa, kugira ngo natwe abanyafrika twitwe ubuhungiro. Aha abanyafrika bahungira Buraya uno munsi, harageze igihe na Yesu ahungira iwacu. Hari ubuhungiro muri Afrika. Haleluya. Reka dusome amajambo y'Imana yanditse mu Itanguriro 12 ku murongo wa mbere, turasoma n'uwa kabiri. Va mu gihugu cy'ibitashoboka uje mu gihugu kibishoboka. Haleluya. Turasoma mu izina rya Yesu. Muhabonye ku murongo igice cya 12 ku murongo wa mbere havuga ngo Uhoraho abarira Aburamu, apana Aburahamu, yarakitwa Aburamu. Uhoraho abarira Aburamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Kabiri, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Cyo ni cyambere, nzoguha umugisha. Cya gatatu, izina ryawe ndarigira rurangiranwa. Icya kane, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. No, reka ndakubwire, nimba ari wowe uza kuvuga amen, nimba atari wowe uca wikawusha. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Acari igihe murazi ko turi mu kwezi kw'amasezerano, Imana yari itanguye amasezerano na Aburamu. Aburamu bisigura ngo se, ngo umupapa ari hejuru. Mugabo mu nyuma Imana cimuhindura Aburahamu bisigura ngo se w'amahanga menshi. Amen. Yari umupapa ari hejuru, mugabo iramuhindura imugira se w'amahanga menshi. Amen. Kandi buriya Aburamu yari umuhungu wa Tera, bavukana n'abahungu batatu. Mu bya kera rero buriya abadamu ntabwo babaharura, mu mbabarire
ntibabaharura mu abadamu mwe, baharura abahungu gusa. Kandi buriya Aburamu yari mu buzukuruza bo kwa Shemu. Shemu akomoka kuri Nowa. Twarize abahungu batatu ba Nowa, hari Shemu, hari Hamu, hari na Yafeti. Abariho Imana ivuga ati wewe nzokugira ihanga rikomeye cyane kandi rihambaye. Imana imubwira ngo va mu muryango wa so, uve mu ntara y'iwanyu, uve mu guterekera kw'iwanyu, uve muri kamere k'iwanyu, uve muri vya bindi wari umenyereye, uve muri zanje wari umenyereye, uve muri gakondo wari umenyereye, ugenda ahantu nzokubwira utaramenya. Aburahamu agira ukwizera kudasanzwe ko kwizera Imana ikamubwira kuja ahantu atazi ahariho. Aburahamu amaze kugenda, Imana imugerera i Kanani, agenda ajanye na mwene se wabo yitwa Loti. Bagezeho, kubera Aburahamu yari umutunzi, vuga ngo yari umutunzi. Aburahamu kubera yari umutunzi, mu byo yari atunze byinshi, na mwene se wabo nawe aratunga, abaragizi cyangwa abakozi babo batangura gutata, bapfa mariba, bapfa utuntu duto duto. Maze Aburahamu abwira mwene se wabo ariwe muhungu wabo, amubwira ati rero sasa wereka nkwere, wewe genda ufate ahantu hamwe, ushimye mu kiyaya jenja ku misozi, niwashima ku misozi jenda aja mu kiyaya. Loti araraba ati haki ya Mungu, mu misozi wapi? Hari abantu badakunda imisozi murabizi. Hari umuntu ubwiye ati duga ngaho kundagano, amanuka amaguru yavyimbye. Ara wowe umubwira ati turagwaye inzu yagusa yo gupanga hariya yagusa, wibere ngaho mugasama nzuki canke aho haruguru gatonya mu Nyambuye, nashobora kugenda hashitse. Bwana sade sana. Loti aritegereza ikiyaya cyari kirimo amazi, kirimo ibyatsi byiza, acavuga ngo jewe ngiye mu kiyaya, nawe duga ku musozi. Aburahamu yishimira ku misozi. Mugabo muri cya kiyaya harimo Sodoma, harimo Gomora, haduka umwami yigira igihangange, afata abandi bami arabafata mpiri, arabategeka. Hagaze ikindi gihe babami bagomba kwiganzura, nukuvuga ibihugu bishika byari 4 n'abatari 5 bigomba kwiganzura uwo mwami. Uwo mwami yarakomeye, aca yiyunga nawe n'ibindi bihugu, arakubita babami barabamerera nabi, ntibabaciganzuye. Muri izo ntambara haca hajamwo nuko kubera Loti niho yarari, baca bagenda bafatana Loti n'abiwe bose n'ivyiwe byose. Sinzi mu bacitse ku icumu yaciye ahunga duga ajaho Aburahamu ari, babibwira Aburahamu. Aburahamu rero yari umugwanyi karuhariwe, vuga ngo yari umugwanyi, nta nubwo yari umudemobilize. We yaragwana bikomeye, yari umunyagihugu mugaba akomeye akarusha n'abami. Babimubwiye acaraba mu bahungu biwe n'abakozi biwe n'abanyarugo biwe, araba abo yari yigishije iby'ingwano, atoramo abantu 318, abantu 318 baja kuribera ibihugu byashika 4 byafashwe, ari abantu 318 kubera Aburahamu yari umugwanyi akomeye. Bwana Swesa, buriya mu buryo bw'umuhemo ntidukwiye kuba minenegwe, dukwiye kuguma gutya ngo abadayimoni ngo badutengo, urumva ngo asifanya ndo yifu basifanya. Tutegereza kuba bagwanyi. Wewe na ekipe yawe igisha umugore wawe gusenga cyangwa umugabo wawe gusenga, abana abakozi kila kitu. Habaye urugamba, injira mu rugamba musenga bikomera abadayimoni bahunga. Aburahamu aja mu rugamba, afata aja gutera babami, arabakubita arabanesha, aranarokora Loti n'umuryango wiwe wose. Aho nagira ndabwire mumenye Aburahamu ninde.
yari umutunzi. Abo bari abantu atunze, abo 318 bari mu bantu atunze arisha. Wewe urisha bangahe? Nabo bangahe urisha uridoga ngo mana ngo navuze ngo ibiharage byo guha abana mana we ntiyabura ibiharage byo kubarisha n'inyama yarabaha. Wibuke na baba marayika batatu bari barenganye yaciye abakererera ikimasa. Bwana special Aburahamu yaratunze, vuga ngo yaratunze. Bwana special angomba kuvuga, nagomba ndagucira ku mizi kugira ngo umenye Aburahamu uwariwe. Imana imutegeka kuva mu gihugu cy'iwabo no muri gakondo y'iwabo no mu byo yaramenyereye by'ahantu bidashoboka. Hari ahantu Imana idashobora kuguhezagirira. Niwimuke muri quartier wamo, nyumvirize neza. Hari kibanza Imana idashobora kuguhezagiriramo. Bisaba kufata indi ntambuko uve mu biyaya uduge mu misozi. None urabyumva. Uve muri bya bindi bisanzwe uduge muri bya bindi bigoye. Uve muri kakamenyere k'icyayi cyo mu gitondo, ubugari saa 6, umuceri n'ibiharage n'irengarenga mu ijoro. Sindo maisha yako hiyo. Ubihebe n'agasosi bari bakibagiye. Ubihebe winjira mu buzima bwo kumara une semaine ujya mu ijoro honyene wibereye imbere y'Imana. Ujya mu buzima bwo kumara iminsi 21 upfukamye uri kurabwira Imana ivyo ugomba kwagukorera. Asante. Uhindura ubuzima. Uve mu buzima bwari bumenyerewe winjire mu buzima butari bumenyerewe bw'amagufa bw'imisozi budasanzwe. Hajya ni Imana igiye kuguhezagirira. Ni Imana igomba isubira ibikore. Kandi Aburahamu ntabwo yatinye imisozi, yarayiduzemwo kandi yarahezagiriwemo kugeza aronga n'abakombata bashobora kuja kuribera ibihugu ari umunyagihugu cyangwa umwene gihugu. Ariko ubuzima bwawe ugomba kwigumira hahandi wamenyereye, ubuzima bwo kuzinduka mu gatondo uja ku kazi, saa 6 ukagira pause, saa 7 ugasubira gukora, saa 9 ugataha, washika muri ukabanza gushwana n'abakozi gatonya, ubabwira ngo ngo byo nakubwiye kutabikoze, ku mugoroba ugashwana kubure n'umugabo gatonya. Ubwo nibwo buzima umenyereye. Hamukaraba televiziyo gatonya na WhatsApp na Facebook, Viber ntukikoresha cyane, na za Telegram nizigikora kubera WhatsApp yaguse ya limitere, na Facebook ntukikoresha cyane kubera WhatsApp yagusa. Ubuzima bwaramenyerewe n'ubwo misi yose badilisha maisha yako. Uve mu kibanza cyangwa mu gihugu cy'ibidashoboka winjire mu kibanza kiri rezo, kibanza cy'ibishoboka. Imana imaze kubwira Aburahamu, ariwe yari akitwa Aburahamu, yarumviye. Reka dusome Abaheburayo 11 ku murongo wa 8. Abaheburayo 11 ku murongo wa 8. Imana iritegereza umutima wa Aburahamu birayinezera, imushira mu gitigiri cy'abizera, kandi ibuka ko yamubwiye ngo amahanga yose azoronka umugisha biciye muri Aburahamu. Natwe buri umugisha wacu uca muri Aburahamu. Turasoma mu izina rya Yesu. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye, akaja ahantu yarabikiwe kuragwa, nuko agenda atazi iyaja. Ukwizera Imana rero bisa n'ubusazi kubatizera. Imagine Imana imubwiye ngo va mu gihugu cyawe, mu ntara y'iwanyu, mu nzu ya so,
uhaguruka ugende. Byari bigoye, ariko arafata ingingo idasanzwe kubwo kwizera, ava mu gihugu cyaho bitazoshobokera ngo ahezagirigwe, ajya mu gihugu cy'ibizoshoboka kugira ngo ahezagirwe. Ngira nkubwire agace kagira kabiri kavuga ati hari igihe uva mu gihugu cy'ibidashoboka ukinjira mu gihugu cy'ibishoboka, mugabo cya gihugu cy'ibidashoboka niki kuvemwo. Hari abantu bava i Bujumbura akajya kubi Buraya, mugabo Burundi ntimuvemwo. Yumvise agaswage aratelefona ati nimuze mwibagira kuzana agaswage n'indagara. Yageze i Buraya bamuhaye ubwene gihugu, mugabo ka Burundi nikaramuvamo. Wamanutse uvuye hari iwanyu nihe? Uzi Bujumbura. I Bujumbura muri saro bashiraho itapi, wana wakaruguru nikarahera. Muri saro washizeho ikirago utushiraho intebe. I Bujumbura mukujya barira ku meza, wora ufise amahera kugura imeza, mugabo washizeho ikirago hasi ukacurambya ukarondera icyakunze n'icyansi n'iki. Ibyo byose ndibaza nabyo ndabona, mugabo ndabyumva. Ukacusomera baguha umugari ukagomba kuwusomeza. Apara kuzana icyakunze cya. Nukuvuga ko hari abantu bava mu bidashoboka, mu gihugu cy'ibidashoboka bakinjira mu gihugu cy'ibishoboka, ariko cya gihugu cy'ibidashoboka nikibavemo. Ukaba hano mu byiyumviro ukumva ko amaze kugera handi hano, ukagera muri Hope Church ugasanga turi mu nyigisho zigeza aho tuvuga duti ni wizera urabona ubwiza bw'Imana, ugashika abandi bariko barahezagirirwa, mugabo ukavuga ngo vraiment hari ibintu bidakunda. Nk'iryinyo ryanje ryavuyemwo ko rirashobora kugaruka. Ivyo vyimwe ati nka jewe maze imyaka 40 ndashobora kuronka umugabo. Eske vy'ukuri umugabo wanje arashobora guheba kunkubita? Eske vy'ukuri umugore wanje yoheba gupita pita? Eske vy'ukuri umugabo wanje yoheba gupita pita? Vy'ukuri arashobora kugeraho nza ndarya inkoko buri munsi mu gatondo mbere kuja ku kazi? Ngeze ku nkoko mu gatondo muciye mutwenga. Nivyo bintu bidashoboka, nivyo bintu bidashoboka. Nagira mvuge nti umuntu kwezi guhera atari inkoko ninde, ndazi ko mutomanika hejuru ko umuntu wese agomba kwihagarara ko abarundi turabazi. Ariko ngira ndakuvugishwe ko kuva uno munsi nta kwezi kuzohera utari inkoko. No kutavyumva, nta kwezi kuzohera utari inkoko, kandi ndicabona ngaho. No, ifa ko twinjira mu vyacu mu bihe biye bishoboka, kandi buri kwezi ugiye kuronka impuzu nshasha, kandi ndicabona. Haleluya. Kandi ubuzima bugiye kuguruka mu izina rya Yesu. Nuravyumva? Kandi ama promotion kubuzi yagiye kuboneka. Ivyacu bigiye kubacanganya. Bazokwita umurozi, bazokwita umunyamareba, bakwita ko bigombeye kose uzobabwira ati mfise Imana sha. No, tangura gutahura ibishoboka. Uve mu gihugu cy'ibidashoboka winjira mu gihugu cy'ibishoboka, kandi ucinjiranye no gushoboka, kandi byose bica bishoboka. No, sinzi kuravyumva aho Aburahamu amaze gushika Imana yamusezeraniye, yatangiye kuzagwanira ibihugu ari ubuntu umwe, akarungika abajene biwe ati ale genda mubohoze bijya bihugu bine. Hari ibihugu bifite intambara muri no misi, hariho za Syria zande, hariho Syria, hariho Libya, hariho
hariyo Somali, hariyo na Iraq. Ivyo bine wewe nka ntuzenya, wewe nkana nka Jackson, wewe nkana kacuvuga ati bon jewe n'abahungu banje ale ndagiye ari akuboza bijya bihugu intambara ihere kubita byose bikaja bien. Urumva aho yarageze aho Imana imuha ubutunzi akaronka ibyagaburira abantu baruta amajana, nuvuga 318 nibo yatumye kugwana seke hasigaye n'abandi, kandi abo ntibarabungere bari abantu biwe ba security biwe gusa yigishije ibyo kugwana. Mu gihugu cy'ibidashoboka winjire mu bihugu cy'ibishoboka. Ndakwatuye ko udakwiye kumara imyaka 10 ukora kazi kamwe, Imana iguhindura kandi kazi keza karuta kakandi. Winjira mu gihugu cy'ibishoboka. Umwaka wa 2015 ariyo rasiyo mugabo yaguha ihinduke. Ningumari ya yindi gasenga imire kadimire sinza kaveni sinza baronga 30 ku munsi gahinduke kagwizwe na kabiri. Kutavyumva udandaza urafise inyungu utarigera urenza, umbe ko bishoboka wirenza incuro kabiri. Twinjire mu isezerano ryacu nko mu kwezi kw'isezerano, twinjire mu bishoboka. Hari abantu bakuvuzeho bitameze neza, barakuvuma ngo wewe acha wewe nakubwiye utazotera imbere kubera bagiye gutangara. Wakwirukanishije mu kazi azoza kugusaba akazi atazi ko ari wewe. No, hari ibintu bihinduka. Twarigeze kugira umubanyi aho twaba, nyamuntu yari yahunze aho yaba, yari umupatron, yari afise imiduga, yari afise na Mactros. Mactros murayazi bya biduga bikwigana, maze ahunga ataca afise, aza kudandariza umuntu isambusa, bijya zo gutembereza isambusa, acagwara diabete n'umutima. Hama undi munsi iyo mpatron sinzi yacagira ingorane y'imodoka yiwe uyadandarizwa, hama undi adandaza isambusa acamubwira ati ibintu by'imodoka rero nukuraba neza, imodoka yanje nari mfise yari ifise ikibazo kiniki. Baramutegereza bamuraba hasi ugeza hejuru ati warigeze ko ufise imodoka wewe, ubuzima burahinduka. Ico ni kintu kimanuka, ariko hari n'ibiduga. Hari uwisambusa ashika kugira kose, hari uwavukiye ahantu mu nzu y'ivyatsi uno musaba muri etage. Sinzi ko byumva, sinzi warahari mu ntayo ya wa mupapa yatubwira ko mu kujya nibari bafise amasahani wabo bimba kanogo bagashiramo imitoto, abanyagisagara imitoto murayizi, amababi y'ibitoke bagashiramo, amakaba ariyo basukako indya kugira ngo bafungure. Bimba utunogo tubiri, kamwe k'ubugari kandi k'imboga. Uravyumva, isafuriya ndibaza yari imwe, baheza gucumba ubugari bakaca bateka imboga. Isafuriya inkono ahubwo ijya y'ikirundi. Nyamugabo yarafise ibutura rimwe, imbere n'inyuma, nta n'ishati yagira nta n'ibirato. Hagera igihe ryabutura rirasha, yaravuye kuvoma, hama ararobana, aratota, sinzi kurobana muravyumva ni Kiswahili. Acafata ariko araryumisha ku ziko, sinzi gene yasamaye, yagiye nabari kurabiki, ricarirwa mu ziko, agarutse asanga byahiye ari gusa. Acaja gusaba nyina igikwembe, arakenyera, acaja kwa Isomba ahantu, aja kugurisha ngo agurire indi butura. Ubu inzu abamwo winjiye ubanza gukura ibirato. Igihe bidushingira naye yari yaje na ravu yiwiwe. Va mu gihugu cy'ibidashoboka winjire mu gihugu cy'ibishoboka. Numara kwinjira mu gihugu cy'ibishoboka wikuremwo
vya bindi vyitwa ko bidashoboka, tangura kubona ibishoboka. Amen. Kandi buriya amasezerano Aburahamu yahawe buriya na yacu. Aburahamu ntakiriho, mugabo ni isezerano ryacu mu izina rya Yesu. Abakristo bose buriya twasezeraniwe bijya bya Aburahamu. Uti pastor oya vraiment kurivugisha. Reka dusome Abagalatiya 3:29. Buriya amasezerano yose Aburahamu yahawe buriya na ya Jackson. Buriya ni ya buriya na ya Jackson. Hallelujah. Amasezerano yose Imana yasezeraniye Aburahamu buriya na yanjye. Buriya bijya yavuzwe ko abantu bazoronka umugisha baciye muri Aburahamu, ucuhindura ati bazoronka umugisha baciye muri. Turasoma mu izina rya Yesu ko muri Abakristo muri uruvyaro rwa murabaragwa nkuko yasezeranywe. Kutavyumva reka ndabisubiremo ko muri Abakristo muri uruvyaro rwa Aburahamu murabaragwa nkuko yasezeranywe. Twe turabasigarana vya bindi byose yasezeranye Aburahamu. Ahantu hose soma rero igitabo cyita urabe ibyo yasezeraniwe byose uzuravyishira ko ati ni jewe ndabicakiye mu izina rya Yesu, ndabyakiriye mu izina rya Yesu, ndabifashe mu izina rya Yesu. Amen. Ndagomba umuntu yumva ko kwizera kwiwe kwamaze kugera ahantu, yumva ko bya bindi bitashoboka abivuyemo, yinjiye mu bishoboka, ahaguruke dusenge. Ngurumva ngo mariage nishoboka, ngurumva ngo mfise amahera make nishoboka. Iryo jambo nibishoboka ribi va muri icyo gihugu. Haleluya. Ngurumva ngo gwinzu ya 500,000 je no ishobora jewe. Birashoboka. Bwana siwe sana. Ngomba nimugwaye wifate kuntu. Nimba nundi mutwaro ushira ukuboko hejuru. Nimba ufise umutwaro n'ingwara utushira ukuboko kumwe kunda, ukundi kuboko ushire hejuru. Ugira ukwizera ko bishoboka kandi ko bigiye gukoreka, kandi guhera uno munsi bikwiye kuba kubw'icyubahiro cy'Imana, kuko uvuye mu gihugu cy'ibidashoboka ugiye mu gihugu k'ibishoboka. Turasenga mu izina rya Yesu.